akarenganyo kariko gakorerwa abarundi bafatwa nk'abatemera intwaro ya CNDD-FDD karababaje cane kandi karateye n'isoni. Ufatiye ku biriko bishikira Floriane, urabona ko ikiremwa muntu kiriko giteshwa agaciro. Kumva ko uwutwara iperereza mu ntara ya Muyinga yubahuka kubwira umufungwa ko amufise ko ububasha ko ashobora no gutegeka gukora mu gihimba ciwe cirondoka, ni ibintu biteye isoni ku muntu yitwa ko akorera igihugu. Umuntu ari mw'ibohero agumana agateka k'umuntu, nk'uko uwo mukuru w'iperereza nawe nyene yifuza gufatwa nk'umuntu. Biravugwa ngo ntukagirire uwundi ico utifuza ko bakugirira. Floriane ariko azira kuba yarakoreye radio Igicaniro, kuba yarakoze amadosiye yaranze intwaro ya CNDD-FDD. Ivyo biganiro kuri ayo madosiye vyarababaje cane intwaro ya CNDD-FDD, akaba arico gituma Floriane ariko arazira ivyo iyo radio yiwe yakoze. Wa wundi ati ndavuga simvura, kuvuga ibitagenda neza mu gihugu si icaha na gato. Turasaba ko iperereza ry'u Burundi ritwagwa na nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ryohagarika ko gatotezo kariko kagirirwa Floriane n'abandi benshi bariko bazira ubusa. Kunezerwa no gutoteza abandi kandi ubizi neza ingene agatotezo kababaza, ico kintu kirababaje cane. Uko rero vyagenze, twarumvise yuko muri iryo sakwa hariho n'abandi bakenyezi bafunzwe cyo kimwe na Floriane, nabo bafashwe nabi bakubaguwe. Ni ibintu rero biteye agahinda, kuko mu bisanzwe abantu bafunzwe bafise amategeko abagenga, bategerezwa kubahwa nk'ibiremwa muntu. N'ibintu bibabaje kubona umukuru w'iperereza ry'i Muyinga yubahuka gufata abavyeyi, yubahuka gufata nabi abavyeyi nka nyina, akubahuka akabakura agashambara, akubahuka akavuga ko yobakora mu bihimba vy'irondoka. Niwe yikura ko agateka. Ahubwo umuntu nk'uwo ntiyarakwiye guserukira igihugu, ntiyarakwiye gukorera igihugu. Atagira ico yubaha n'umuntu ashobora no gukora ibintu biteye isoni, akora ibintu biteye isoni nk'ivyo, n'umuntu akwiye guhanwa, n'umuntu akwiye no gukorwa muri ayo mabanga kuko ntayakwiye.